Nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Severe Pierre Claver Ndayicariye ngo batumiye abo barongoye abandi mw'ishengero ry'Abadventiste b'umusi w'indwi kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku ruhara iryo shengero ryogira mu kunywanisha abarundi narirya hibonekeje muri kahise abarongozi bamwe bamwe b'amasengero n'amadini bagize uruhara mu bwicanyi. Iyi nama niyo guhanahana ivyiyumviro vyerekeye uruhara ishengero ry'Abadventiste b'umusi w'indwi bogira mu ngendo yo gusubiza hamwe no kunwanisha abarundi. Abo barundi tuvuga ni bene wacu n'abavyeyi bacu n'abarundi dusangiye igihugu, twifuza ko bose bobaho bubahana kandi basangiye ugupfa no gukira. Abo barundi tuvuga ni barya cane bakomeretse ku mubiri no ku mitima kubera amakuba, ubwicanyi, agacinyizo n'ubundi bubegito bwose bwahekuye imiryango muri kahise kabi Uburundi bwaciyemo. Ijambo nk'iri turibashikirije cane mwewe mwigisha ijambo ry'Imana muradutegera, muratwumva neza kubera ko muganira n'abakristo baza bagana mu ishengero, murabegereye, muraganira. Abafise amaganya, abagendana agahinda benshi murabazi kandi iyo bavuze murumva ko baremerewe. Aya majambo ndiko ndabashikiriza aratomoye kuko ashikira mu matwi y'abasoma kenshi ibitabo vyeranda bitwibutsa bikatwigisha akamaro k'urukundo mu bantu. Ndongozi namwe mwese mwitavye bino biyago bigana kunwanisha abarundi, ikindi gikomeye twibukanya uyu munsi nuko abarongoye amashengero n'amadini bamwe bagize uruhara mu bwicanyi bwagiye burakurikirana mu gihugu. Hariho abongeye babugomoreramwo abayoboke babo, abarondeye gukiza amagara yabo mu guhungira kuri bo no mu ngoro zitwa iz'Imana barongoye, basanga hamwe hahindutse amacuniro. Pierre Claver Ndayicariye yaciye aboneraho gusaba ko abo barongozi bo kwigisha abayoboke babo ko ubuzima bw'umuntu butangwa n'Imana kuko ngo hariho abacumuye ku bandi bakaguma biyorobeka. Ishengero y'Abadventiste b'umusi w'indwi nimwigishe mutanga akarorero keza aho mutuye kuko abacumuye ku bandi biyorobeka baracari benshi mu kibano. Menyesha ijambo ry'Imana mwibutsa ko ubuzima tubuhabwa n'Imana kuko ata muntu n'umwe akwiye kubwaka mugenzi we. Mu mugwi Severe turemeza ko amashengero n'amadini ari karahara mu ruganda ntibacura mu mirimo yo gusubiza hamwe, kumurikira umutima w'ikigongwe no kuzimya umutima wo kwihora. Kwihora ni igihushanye co gusubiza hamwe. Mwamenya rero ko iyo nama ibaye mu gihe umugwi Severe uza waramaze gutanguza ibikorwa vyo gusubiza mu vyabo ababinyazwe mu gwimo gwabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'1885 gushika mu mwaka w'1972.